Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije abo tugiye gusangira ijambo ry'Imana, baba bizera canke batarizera. Mu nkundire ndabipfuriza amahoro ya Kristo Yesu ganza imitima yacu, kandi ubwiza bw'Imana, urukundo, imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo zidutwikire zibane natwe. Imana ishimwe. Mwene so kwizera Fabien, shimye Imana ko impaye kano kanya ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ko atabimenyereye mu kiganiro Saveur Divine, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu, no kuvuga icumweru, tuba dufise ijambo ry'Imana duhagarara ko canke twifadikiza kugira ngo tuganire muri ico cumweru cyose. Bashoboye kubikurikirana canke birashoboka ko uyu munsi ariho ufunguye kino kiganiro. Kuva ku munsi wa mbere turiko turaganira ku ijambo rivuga ngo kugwana intambara nziza, n'amajambo dusanga mu gitabo Pawulo yandikiye Timoteyo, aho yariko aramuhanura, amushishikariza, amwinginga kugira ngo Timoteyo nawe agwane intambara nziza mu rugendo twatangiye kuja mu ijuru. Imana ishimwe. Uyu munsi wa gatanu nifuje ko dusangira aya majambo y'Imana dusanga mu gitabo ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, iki ca kabiri, dusoma duhere ku murongo w'8 tugeze ku murongo w'13. Haravuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe bivuga, ngo mbabarizwamwo no kuboha nkabohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Ico gituma nihanganira byose kubwo batoranijwe, kugira ngo nabo baronka agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Iri jambo ni ryo kwizerwa, unamba twarapfanyu nawe tuzobanaho nawe, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana. Naho tutoba bizigirwa, we ahora ari umwizigirwa, kuko adashobora guhindagurika. Imana ihabwa icubahiro. Kuko bene data banyitangiye imbere batuganirije amajambo y'Imana, twumvise ko hariho ubwoko bubiri bw'intambara. Hariho intambara nziza n'intambara mbi. Uburyo bwo kuzigwana buratandukanye. Nico gituma uyu munsi turiko turavuga byo kugwana intambara nziza. Intambara tuvuga si intambara yo mu buryo bw'umubiri, si intambara yo gufata amabombe, si intambara yo gufata inkono kurasana, si intambara isa niyo muri Ukraine tubona, si intambara ziriko ziraba mu isi zitandukanye tubona. Oya, ni intambara yo mu buryo bw'impemu. Imana ishimwe. Nagomba ngaruke kuri rino jambo intambara, kuko iyo tuvuze intambara tubona imigwi ibiri y'abantu bagwana, canke ibice bibiri byitana abansi bikagwana. Ushobora kwibaza kino kibazo ngo none mwebwe iyo ntambara ko muri abakristo muri ko muravuga ni iyihe? Nabivuze ngo ni intambara yo mu buryo bw'impemu. Twebwe turi mu ntambara, kandi turi ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande hari abandi basirikare tugwana nabo. Twebwe abakristo turabasirikare,
dufise umugabisha mukuru, umugaba w'ingabo ni Kristo Yesu. Ku rundi ruhande hari abasirikare bitwa abadayimoni, umugaba w'ingabo wabo ni Satani. Ariko intango ya byose nuko habaye umunsi udasanzwe mu ijuru, aho umumarayika mbere yari mu bamarayika bakuru mu ijuru yitwa Lusufero yagumutse akanka kumvira Imana bitewe n'ubwibone kugira ngo ahabwe icubahiro nk'icimana, maze mu ijuru haba umuvurungano ukomeye. Imana ifata umwanzuro wo kumuta hasi, kumukorerera mu isi. Ariko ntiyari wenyene, kuko muri iyo migumuko yarafatanije n'igice c'abamarayika. Abo nabo nibo baje kuba abadayimoni, kuko bakororanywe nawe mu isi. Kuva uyu munsi Satani akororerwa mu isi n'abadayimoni. Isi yari ibonye akaga gakomeye, kuko umwansi w'icitwa umuntu yarakororewe mu isi. Maze Imana mu rukundo rwayo rwinshi ntiyaretse umuntu, ariko kuko hari hakorokewe mu isi na Satani n'abadayimoni, Imana imenya ko umuntu mu ntege nke ziwe adashobora guhangana na Satani. Imana ishimwe. Imana ivyitegereje ifata icemezo, haleluya, co kurungika wundi mujenerali, umugaba mukuru akomeye w'imbaraga nyinshi, ariwe Kristo Yesu. Yaje ku isi, arabambwa, arazuka, aba muzima. Ku ruhande rwiwe atondeka ingabo zabo yarahejeje gucungura ku musaraba, aribo abamwizeye bose, nibo ba Kristo, nibo twebwe. Ku ruhande rumwe hariho Kristo Yesu nka generali mukuru w'abakristo bizera. Ku rundi ruhande hari Satani, dayimoni, aribo basirikare biwe. Dutonze urugamba rero, ngira ngo urabitahuye wewe wari kuribaza ngo ubwo rugamba muvuga nuruhe. Imana ishimwe. Ariko twebwe ntitugwana nk'abisi, nico gituma Kristo yadutoranije akabanza katwigisha iby'urugamba kubw'amajambo yatubwiye, ingene yatwigishije, atwigisha umwansi wariwe, atwigisha amayeri yiwe, atwigisha ingene akora n'abadayimoni, maze Kristo Yesu atwambika ibigwanisho, maze atuje imbere, tuja ku rugamba. Ubu turatonze urugamba. Satani ari hirya n'abadayimoni, natwe turi hino na Kristo Yesu. Satani n'abadayimoni batwitambitse imbere, bari mu inzira twebwe twafashe kugira ngo tujane mu ijuru. Iyo niyo badutegereramwo kugira ngo batubuze. Imana idufashe kugira ngo batubuze kwinjira mu gihugu Imana yadusezeraniye. Yesu aheza atwambika intwaro, ibigwanisho tugwanisha. Uyu munsi nifuje yuko turaba iki kigwanisho canke strategy Yesu muri nyinshi yaduhaye, ariko iyi imwe nifuza ko tuyiganira, ko tuyivugana. Ko Paulo yabwiye Timoteyo ku murongo w'10 ngo nico gituma nihanganira vyose. Imana ishimwe. Kuri 12 akongera akavuga ngo namba twihangana tuzokwimana nawe. Imana idufashe. Ikigwanisho cyitwa kwihangana canke strategy yo ku rugamba yitwa kwihangana. Iyi ituma umusirikare, ituma abasirikare bari ku rugamba bashobora guhabwa intsinzi. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, nihaba harimo amayeri akomeye Satani n'abadayimoni bakoresha kugira ngo batubuze gushika mu gihugu Imana yadusezeraniye, ni amayeri kuduca intege. Mu gisirikare, iyo umusirikare yacitse intege, mu byo twokwita iyo atagira morale, iyo yacitse intege, ibi ntandaro ikomeye gutsindwa urugamba. Paulo asobanukirwa iri jambo, aravuga ngo naho nkubitwa, naho mfungwa, ijambo ry'Imana ntirifunzwe, ngo nico gituma byose ndabyihanganira kubw'abatoranijwe, kugira ngo nabo bahabwe ubugingo, kugira ngo nabo bahabwe agakiza muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Avuga ngo nihanganira vyose. Haleluya. Maze akongera ngo nitwaba twihangana tuzokwimana na Kristo ku ngoma yiwe. Mpamvu imwe ikomeye uyu munsi abasirikare ba Kristo Yesu
bananiwe urugamba, bagwana intambara atari nziza, intambara mbi, bagatsindwa, ni ijambo kwihangana. Kwihanganira muri urugendo. Imiruho n'imibabaro ni myinshi, bitubabaza ni byinshi, bitugora ni byinshi. Satani strategy y'amayeri mabi azana ni ukuduca intege, akatwereka ko urugendo rukomeye, akatwereka ko bikomeye, akatwereka ko intambara, amabuye, ibiti, imisozi tuduga, byose biragoye kwihanganira, ntibishoboka, ni ku mwana w'umuntu ntibikunda, akaduca intege, bigatuma ku rugamba ducika intege. Iyo umusirikare acitse intege ku rugamba, iyo kwihangana byanse, bituma gwana intambara mbi mbere niyatewe, bigatuma gwana atamurara afise, bikaba intandaro yo gutsindwa urugamba. Bene data nshuti z'umusaraba, uru rugamba turimwo ni urugamba rw'imyaka myinshi. Rushobora kuba urugamba rw'imisi mike bivanye n'igihe wakirijwe, n'igihe urugendo rwawe rwo mu isi ruzorangirira. Rushobora kuba urugamba rw'imyaka myinshi bivanye n'igihe wakirijwe, n'igihe Data wo mu ijuru azoshimira ko urugendo rwawe rurangirira mu isi. Ariko ibanga rikomeye ku mukristo nuko ijambo kwihangana, amena, ijambo kwihangana, kurindira, kwihanganira byose mu rugendo, niryo pfundo rikomeye mu ntambara turiko turagwana na Satani. Hariho izindi ntwaro, hari ibindi bigwanisho Kristo Yesu agenda duha, ariko uyu munsi kwa gatanu nifuje kudusozera iki cyumweru tuvuga ngo bene data nshuti z'umusaraba, muri abasirikare mutonze urugamba, ntibucike intege. Ibiduca intege birahari, Satani amayeri yose akoresha ngo duce intege birahari, ariko twihangane. Mu izina rya Yesu tuzokwimana nawe ku ngoma y'ubwami. Imana ibahezagire weekend nziza, naho kuwa mbere Yesu Kristo akitwongeye kubaho, atagaruka no kudutwara. Murakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.